Hello bakunzi ba BTV Burundi n'abakunzi b'ikiganiro Live Show muko bimubizi neza ni jewe irakoze Ange Negrita n'undi mugenzi wanje atashoboye kuboneka kwera yafatiriwe n'ayandi mabanga ariwe Kante Bizimana ndabahaye ikaze muri kino kiganiro mubizi neza ko muri Live Show tubaha ibintu bitandukanye bitubako mu buzima ndetse tugahana n'impanuro na cyane cyane uko tubayeho mu kibano uko sinzi ukuntu bibabwira ariko en general murabizi ko ari ibintu byo mu kibano n'ubuzima abajene canke abigeme n'abapfasoni dusanzwe turimo uno musi rero nabazaniye umushitsi witeka ndakuramutse cyane mahoro cyane urakomeye yego kimeze neza nawe kimeze neza cyane akayashuka kaheze utwatuje je ndabaraza bashobora no kutwakira neza ntitoshobora kuba twicaye nizere ko atanyota tuza kuvugana iri kiratwica yego reka ndakuye ikaze mu kiganiro Live Show murakoze cyane kwa mwantumiye widondora ariko adukurikirana peut-être twashaka kubona mu bintu bitandukanye ariko dushaka widondora kunze wa BTV jewe nitwa Munezero Dacia nkaba ndumu blogueuse journaliste nkora mu kinyamakuru yaga gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi cyane nkamba osindi mu Gifaransa n'ubwo ati activiste umuntu aharanira agateka k'abakenyezi nkandi mushira hamwe gitwa Action for Women Rights aho hansigle hama nkaba nkora no muri Miss Burundi nkaba njejwe kumenyekanisha amakuru mucamake twogarukira ibintu byinshi atuka hari abantu bakeneye hari ibintu urimwe bakeneye numva ari muri communication ni ibintu byinshi urumva Imana yaguheza gice utono twese yego ndayishimira misi yose yego ndaguhaye ikaze mu kiganiro Live Show yego urakoze cyane yego Live Show rero ni ikiganiro dusanzwe tuganiramwo n'abantu batandukanye abantu hasi impano ariko cyane cyane tugacishamwo no guhanahana impanuro bivanye n'ubuzima tubaho kuri nosi cyane cyane abigeme turakunda gukora ku bigeme cyane kandi nawe nkaba naguhamagaye nzi neza yuko ushobora kudukurugutura mu matwi cyangwa ugakurugutura n'abandi kugira ngo twese tuzuzanye kandi tugire novuga ngo tukuzanye abatarakura dushobore gukura ego birakunda birashoboka ego ni Dacia turi kumwe rero ni ikiganiro cy'uno munsi ngira muri ko murakibona ni ikiganiro kivuga ngo mbega umukenyezi cyangwa umwigeme byo biroroshe biramworohera kuronka akazi reka tutanjira mu kiganiro neza na neza banze ndamwibariza umukenyezi cyangwa umukobwa avuze iki kuri wewe kuri jewe naza yuko umukenyezi cyangwa umukobwa bwa mbere na mbere namvuga ati ni kiremwa muntu nk'abanzi ikiremwa muntu ariko dutandukaniye ku bandi kumva twebwe ni kiremwa muntu cy'igitsina gore rero kuri ubwo rero turi igitsina gore dufise impano nyinshi twarahezagiwe turatanga ubuzima twarahezagiwe cyane nitwe dufasha muri byinshi kugira ngo ibintu bitera imbere haba mu muryango nawe utaburubaka umukobwa ari mu rugo ahantu hari umukobwa misanzwe haribonekeza ko hari umukobwa cyangwa umumama mu rugo ahantu hatari umumama naho nyene haraboneka ko atamumama hari kuko umumama arafise ikintu kinini cyane azana mu rugo haba impande y'umufasha wiwe cyangwa impande y'ibibondo vyiwe donc nivyo vyose bavuga ngo umukenyezi ni maboko igihumbi ikani maboko igihumbi nyene kubera umva tuba ashaka kuba ikarosa arikateka umuceri ego akora amuhetse mu mugongo undi amufashe ukuboko undi kwakora ariko ararima ahetse yikoreye hamwe bavuga ngo bace umugani ngo imigeri ibiri ngo nitereka ariko iratereka ku mukenyezi je narabibonye iratereka ushaka koza abana babiri umwe umufashe ntagwe umunsi uzontumira kuri ivyo tuzobivugana kuri ivyo bindi ego cyane twako tuvuga rero ku mwigeme canke umukenyezi ashobora kuronka akazi vyoroshe ariko reka duhere ya myaka y'imiyabaga ari mu 12 aratanguye gukura abantu bari kwaramubona ariko aragereza imyaka novuga 18 ans 19 ans ariko arakura ariko ariga ugasanga hariho abigeme bavuga ati hariho aba professeur simvuze bose batanguye kuza baramubona bakamubona gatujye mwana ndashobora kumubaza nk'ikintu wa mwigeme avuga ati ivyo ntibikunda
ugaca usanga utuye sheke nitwe yamana kayesheke kinota rimwe none wewe nka wewe Dacia usanzwe uharanira agateka ku mwigeme canke ku mukenyezi ubivuga ko iki biboneka gute ya makoze ico kibazo birahari cyane mu mashuri yisumbuye ugasanga umwana arabona yuko ikurunukana kiri kuri mukoroga kubera rero tete yatanguye gukura yatanguye kuboneka yuko atanguye kumera amabere canke kuboneka ukundi professor yatanguye kumubwira ati ushaka amanota ingo uyarondere niwe je namavuga ati birababaje cyane kubera iko ushobora kugira ivyo bintu hama amanota naguye yego kandi naho uzoja kuburana rega wewe nyene uzoba watanze ubuto bwawe umubiri wawe kandi nta n'umuntu yabibonye nta n'umwe yabibonye ashobora kugenda kwararaza kandi urumva hajya anye abagabo barirata para kwishima barivuga amazina barivuga ati jewe ujya mwana naramurose bitangoye no kuvuga ngo wewe byende kuvuga ngo kurondera amanota ucironka etiquette yuko umuprofessor agukeneye akuronka donc nushobora gutangara ubonye uwundi muntu akubwiye ngo none nikuru warumva ashaka kuyikosora nabi kugira ngo uzogire ejo uwo muprofessor yavuze muri quartier uragiye nyene bakwararaza kubera amanota urumva bivuga yuko bujya mu buzima kwihagararako birashobora kutaguha inyungu akunguka ubwo nyene ariko ego ugatujya mukobwa ntumufite nego amuna ashaka gutugaye ko mu mutima we akora ati urananiye kweli kubera ugati anagira ibyo ushaka kunteme none cyamfa none urumva aho uvuga ngo okay kuko mu professeur ni mwajyamana rimwe naho yo guha amanota ejo ashobora gukosora nabi kugira ugaruke ko muryamana kubera watanguye rimwe ni rya kabiri none byankira iki ko ndabamaze kumwemerera bwa mbere donc uba wuguriye umuryango w'ivyo bintu vyose donc rero bw'abakobwa muri ko muranyumviriza n'ukuri ego kuronka amayeshe kuri muri secondaire ko urate musandi baravanshije umenye yuko ivyo gintu uzogenda ubirogeta imyaka uzogumura no mu professeur warabaye umugore watuje nanye tubyamana kugira ngo nkamanota donc gucya anye agukubagura akugira ikushaka cyose ntugira imana mbi nguhe n'umuntu w'umugoma cyo gufotora amafoto azo kubera juste ngo esheke hari abantu batemutse 150 ariko ubunye ari abantu bakomeye je uvuze ko hari abantu batemutse je vraiment dafise témoignage imwe y'umugenzi twasengana hamwe ariko yari hagaze ko vraiment avuga ati no gushika kuri diplome kukanyuma sishobora wamereye 10e ndi mu kimani rafasha gushika muri première kandi ubu ni mama yubatse kandi première ironse atakina kimwe atarinze kumara kugenda kukurira agahuza umuntu tazi ibintu akeneye ubu ni mama ariko kuri abo bantu abo ba professeur bambira akajambo vraiment kuko umenga ni ryahohoterwa ry'umukenyezi cyangwa ry'umwigeme ririko rirabukorerwa je numva nange kuvuga amavuga ngo ndiko datukana n'ibiki ariko nukuri hari abakobwa nukuri basanzwe bahari rihamahera hari abashaka ushaka kugenda kuronka urashaka kuronka usororeye aho ufata umwana w'umunyeshuri akirondera ubuzima bavyita ngo kugo bizuragiye ashobora kumutwaza inda utazorera umwica ubuzima kiga 9e niki kandi hari abakobwa bari ngaho bari gado bashobora kukizo musonga rukuru kwimana tureka aba professeur aba directeur bamenya ko aba professeur babikoze hamakabishiraho uruho rw'amazi ago na je no ufata aba directeur ago ega n'aba directeur babikora ya directeur afise umuntu amutwara aba DP barafise abantu donc urumva kuko igituma bibandanya nuko tutarumva umu professeur yahanywe agahashwa kweke tubona ibisuma kuri televiziyo ngo babafashe ngo bivye muri banke uyu mu professeur murabona isura ni nani kumufluta yarateje indaba umwana wo mu mineur agiye mu gasho nukuri ko imana bo bigira nk'abakangara bo byo gabanuka ariko urumva biba ngo naka wari umuntu twabibona ku ka blog kabihera ngo yakunze ngo yaciye amwirukana uwo munyeshuri arirukana acagenda kuvyara naho utokwirukana ukabandanya ishure umaze kuvyara ubuzima bwawe burahinduka donc rero cyo kubwira aba professeur aba directeur
cece aba directeur abantu batwara abo bantu babigira ubimenye mwirukana umuhasha no gufungwa yofungwa na cyane ego yavuye ku ishuri mama wanje yakiza abo ba professeur avuga ati ahwi ubu ndagiye mu buzima busanzwe ariko hinge ndondera akazi agaca ashikira kuri wa mubosi akaca amubwira ati urupfa nanje gute nanje wumva akazi karagoye kuronka kwanza akakumvisha kubuzi bw'ubugoye wowe nyo gacu bavuga ati bwamudiyega nivyo uragoye umubosi agaca avuga ati urumva ni rimwe gusa ni rimwe nukuri sinzosubira no kugura par contre abari karakubesha umukobwa acavuga ati mugabo muhira nivyo turakenya reka maramare rimwe gusa rimwe aho ni gute umva yavuye muri mwishuri avuga ati rimwe gusa kuri 250,000 nijembe nkoza amahera birababaje cyane kubera évidemment ubunye ubuzima buragoye hari umuntu ashaka kubura akazi imyaka 2, 3, 5 igahera yicaye imuhira agaca aronka umuntu amubwira nyene ngo turyamane encore une fois uwo muntu muryamanye donc araguze muri piège kuko nejo nje ubundi azokubwira ati nta rimwe ribaho ivyo nta rimwe ribaho ivyo ndabisubiye nta rimwe ribaho wamwemereye nuko gati none ntaco wabaye la fois passée ntaco wabaye ngo tubandane donc nta rimwe ribaho kandi ntubuzi ico kintu kandi ushobora kubera ushobora gutwara inda kugwara ibigwara n'ibitwere uwo muntu naho uzoba mwiproteje bwa mbere hazogira igihe mwamenyereye none utinyi iki n'ibiki ugasanga uratwaye inda abantu benshi babigira usanga abantu bubatse ugasanga uri kuri tera ingorane n'abagore b'abandi niki n'uwo nyene murabipfuye ko murashwa n'ubuntu butagira umutwe amaguru nimugifite ya relation ya professionnel wari byo gupfuha byo umuntu wanyandikiye ni wantelefone ni wagize iki wantoye mu gatondo ncane ku kazi donc rero umenye yuko arabikora vraiment umenye yuko ariko vraiment uriko uraja dans un mur hazogira igihe wiseka arano avuga ngo mafu ibiki ariko muri sisuko mu mutima wiwe abafise umubabaro niba bandi avuga ati aho ngeze inzoga ivyo ushaka cyose ariko moi je trouve que urashobora kugumana ubwo buntu bwawe gukora amadiri yawe aho ugenda kuba umuhabara w'umuntu kugira azaraguha amahera niki ushobora kubikorera ivyo wawe ukarondera uko bishoboye iteka ryari kuri mana haraganusha ko bwati none ubonye ko bamaze kubira ngo wowe uri umuhabara wa naka uri umukobwa nta numwe azogutumbera erega hari n'ikindi kintu twibagiza twebwe abigembe cyangwa abakenyezi aho veda kugiye ngo ni rimwe muri entreprise en tout cas so uri umukobwa wenyene haya kazi no évidemment kandi arano cagira ibinyugujugu mu mutwe ngo uwo arankunda agukunda nagukunda nuko je wabaye disponible ko wamwemereye pfite abandi baramwankiye aca samiraho aho nyene kubera n'abandi baragize baramuvuze ati reka natwe tugire iryo rimwe nawe ugira kangahe bazokuvuga muri entreprise bazaba bazi yuko wajyamaye na patron wawe n'ibiki donc rero kugira mu mafutiste ngo ntacu umenye yuko asate mu muzobirugrete ko umuntu ashobora kwirukana umwanya wose wasege ntawe uzomwitwarira ntawe uzomwitwarira kandi azogufata nabi kubera avuga ati none ubundi ho wewe nagwaye akazi ko twajya ega nta mérite numve kutesa nuko nyene kandi haraje n'uyundi ego mbise naguhaze vraiment harakenewe akazi kaje donc rero kwihagarara ko nukuri biragoye no muri bira yavuga ngo bavyo byandi byo guca mu ntuzeye y'urushinge umva ifo kugira ibintu ukoga ati ibintu nabikoreye kweri yego ukaronka akazi uziti ahantu ndakaronkeje na diplome yanje narakoze ikibazo ndagitsinda antuka nako kazi nibaza ko gakora ufise umutima avuga ati ndishimye ko ndazi yuko hari abantu nzi umumama vraiment ari mwiza nawe mvuga ati uri mwiza ariko bakabaseye babana n'ubugabo bw'abuzima nyene mwahurijwe n'urukundo nta kindi kintu cyabahuje hanyuma kuma yahuye n'ibibosa akati nukuri rimwe gusa uri mu mama mwiza urabereye umuduga urabereye inzo nziza urabereye akazi keza ko muri bio umugabo nimwe vraiment n'umugabo azobimenya wawe uyaha umudama avuga ati jewe twahuje n'urukundo nzokaronka ndabikwiye sivyo
hama apana muboso oya babesha ni gati benshi barakurondera nyene ibigeragezo bije bitangura uno munsi barakurondera rimwe urakenya baza kumvisha none nukenya kandi ubukene barabukorera ko cane ego reka tuve ku bamama canke abigeme bariko barondera ubuzi arakaronse uwo mwigeme ega je nanze ikintu kimwe mvuga ko hari abantu bavuga ati abakobwa nukuri hagenda baramva ndababaye murahura n'ibibazo gushika mupfe okay urakaronsa akazi urahuye n'umugira neza avuze ati reka ndaguhe na urarusha mugabo uragize mariage ati je ntabagore nkoresha ngaha ariko dufate ko nijya ari ihohoterwa dashi évidemment ko ari ihohoterwa none kuko urumva ikintu kirangaza ni kimwe hari abavuga ngo abagore muragorana nuko musaba amahera abagabo umengira vyose naco mwimarira n'ibikini biki wagenda kwimarira ngo ugenda urera abo bana bawe umva amamto barabiguhora amamto uja kubikuramo cyangwa gusubizayo ibaze moi je trouve que abantu batanga ubuzi peut-être urumva ushaka kuba afite ama experience ya kera yo kuvuga ati umugore afite inda hari abagoragurika certes ugasanga kuva ku kwezi kwa mbere gushika ku 9 gira yama mu bitaro mais c'est pas le cas pour tout le monde uwo muntu wahaya akazi mupime ramye numeze nuca ushira muri même sac ukubira ngo ufite ewe je ni hakarorero je mfite inda kwezi kw'icenda niho hasigaye ntidwimbe ntibwatekana icaye muhira kujya genda zaba bameze gutyo bose ntibagwara kandi hari igishoboka ati ndamwirukanye ngeze n'umukobwa nyene akiri muto ugasanga ariko yakwicira akazi wowe undi wirukana niwe afite experience niwe arabizi kandi nta cyaha yakoze ngo ukora ngo atanze ubuzima abamama jena hari abamama usanga namanigira kuri bajya abamama bidandariza abakomerçants dasiya nukuri ntibaruhuka uramuhura ko kwa Siyoni yagiye kurangura aragarutse mu 9 aragarutse ku isoko aradandaje arinjije basi 50,000 y'inyungu aratasha mugabo wa wundi wo muri bureau ngo yanga ufise ngo asamye urumva ngo akazi kanje ukacaga Jose ni mu mutwe somehow Jose ni mu mutwe burya bwose yugize ibibazo uramenya gucumbagira yubona amakondisi ari ngati none ndabiretse ndacabikora ako ngubu ukikujwe n'abantu ufite wavukiye aho umuryango umuhererezi usaba konfa y'abakiri biki bagakora ibintu vyose cyangwa ufite umuryango munini nta na kimwe uzokwikorera ufite urundi akazi ukamufise umuntu akwandikira lettre de motivation CV ayikwimprimire wowe usanga umeze gutya ugasanga wonye ntuzi kwironderera ibintu no ngaho nyine ari abagore ego harabagwara c'est vrai nabandi usanga atagwaye ariko kubera ziko nyene vyose ari ni bona hano yabakazi umugabo arafite amahera vyose ndabigira juste pour le plaisir yo kutaguma mu mutwe évidemment usanga waregeye mais le corps humain ni wowe uyantre ugati ewana je uno munsi meze neza reka nkore meze nabi reka nduga après ntibisigura ngo uca wita ku biti n'amabuye ngo biguhitane vyose ariko wumvise uri muzima ugakora ufite utugufu hamuta meze neza ukikika ahantu ukaruhuka hamukabandanya bajya bagore none bogira ivyo kuregarega hama bace babahugude okay tubwira akajambo ababosi birukana abantu zindaze mu mama vraiment yagati uragiye kugira mariage kigenda ugiriye uratwaye inda vazi ntuzosubire no kugaruka ko nta bagore je nkoresha abafisinda parce que barasiba ejo no musi bakaza tubwirira abantu ababosi abadamu basha ntibameze ico kimwe abafasoni bibungenze ntibameze ico kimwe hari gukora akavyara haziga nka 3 jours akaba ari hasiba gatireka ngende kwitegurira umubebe nisha kubabwira n'ukuri nko ndayivuze uwo muntu afisinda agize iki banzureke we uzo no mwirukana uzomuhoye ikintu nyamba sinzi ariko naco pite cyahatari apana ngukura ngo afise utazigene azobijera utazipite ko afise abakobwa amajana 2 atunze muhira bazomurabira umwana wakabandanya akazi donc rero nakujaniranya abantu umwirukana umuntu utazigene yarameze donc wakamuhaye mureke agakore kamunaniye kazo kamunaniye nisanzwe niwazo bayikuyemo si uzomwirukanye kuko
ego tubibutse neza ko turi live kuri Facebook kandi tubibutse n'aka nimero ni 77 56 56 36 ufise icyo ushikiriza ushobora kwandika muri commentaire ni BTV Burundi urashobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara ku nimero iyo nababwiye urashobora kubaza ikibazo dasi urashobora kubagize ikibazo muri bimwe twavuze nubwo tutaraheza ukavuga ati ndakeneye kubwira gutanga nka témoignage ku bantu cyangwa kuvuga nk'ingorane nashobora kuba nagize iyo ndiko ndarondera akazi cyangwa igihe nariko ndakarondera mushobora kutubwira ibyo muyifuza ko tubafasha ariko kandi hari umuntu yatwandikiye ati na kazi keza reka ndagushimire cyane nawe ugugwe neza aho uri ni Dacia turi kumwe hamwe na Irakoze Ange Gritanize ko turiko turababwira ibintu byiza kandi bidukuza twese twuzuzanye parce que urazi ko umutumwe ntiwigira inama toshobora kuduzanya impanuro ukayima Dacia akayiguha na bikagenda neza mu buzima kugira ngo ntitugwe mu rudubi ngo rimwe gusa rimwe Dacia yatubwiye ko ritabaho reka tubaze twivure iyo atari bagenda ivuna umusasi ikirundi umva mu gisagara cya Bujumbura ridanje bashaka gusanga ubuciye umugani utariho basokuru bacadukubita hanyuma ego hariho abadamu rero bacavuga ati mbega ivyo ubwo buzibirirwa barambaza ibyo bambaza nifitiye umugabo nkunda harakora ewa n'umugabo agaca yigira ku kazi akaca ati none wowe uzoguma uryamye mu gitanda ati none ntuzana dimbare par jour ntiturya ibyo bintu by'akazi biranaruhisha n'amadokima hajyana araruhisha kuja kuro amadokima yo kuja kurondera akazi ngo rikaranga muntu ngo save ngwiki uzozazana mbe ndaryayo reka njyame gaca sanga umudamu yiryamiye mugabo avuye ku kazi by'ubuzi yarabivuyemo yavuze ati je basabye ibyo bashaka kuva kera nararambiwe nta document zose gutahantu mugabo yanze 10000 agapira ibyo kugura impuzu yarabishize ku ruhande abadamu bambwira ikintu bariryamiye jewe bon wewe sinumva ingene ushobora kumva uri à l'aise abantu turatandukanye mebo kwama usaba ikintu ko no umuntu ayafise mu Burundi abatunzi si benshi bagusigira ngo 100000 ngaha y'isomene cyangwa 200000 ariho mebo uko musaba ikintu cyose uko musaba n'amahera ya Cotex uko musaba n'amahera ya Sous-Vêtements sutigatabuka ukanda kusaba mugabo cyangwa abana fondota nibiki cyangwa abana ajyo nta mugabo sinahora n'abagabo muri vayura y'abana donc musaba n'amahera y'umwana gasaba nibiki haragaba ruhango ino kumusaba amahera arabaze anakenewe ariko kuri kumusaba we atasufu doko vindu nimwe ufise asate mu ntibipasa ndakubwiye ntibipasa kandi urumva umuntu azi yuko atacu wifashije wewe uguye ku muntu umube gito adugufata nabi kuravuga ati n'ubundi ucugira iki ko vyose ndabiguha shaka usubiri wawe wetekana subiri wawe acho gumanga ati wetekana we ntavyumbaza ko amahera yose nje ndayaza nuko ndashira uko ndabishaka cyane gose ndayanwa yose nje ndakure wona tuvuga siko arano bameze nabi gutyo please urumva ndaguhaya sinakugura impunzu n'ibikiri wetekana rero kuri atasuzo dovendu we ukavuga amajambo menshi ugati uko vuga amajambo menshi naye ndayatwaye cuvyikorera vyose naye sinsuya donc rero nta jambo usubira kuronka nyakuri nawe udafise n'akantu na gatoya uterera mu muryango ico ni kimwe icya kabiri twese turafise aho tuzohereza umunsi w'iherezo twese turitaba Imana uri umugore utigeze ukora apana simaka mu birorega simaka mu binaka business ngusa umugenzi we ngurana 50000 ntangure kudandaza udukamba mbiri canke udusutya kandi turabasha urazi ko hajya simaka nguronke ngo 5 oya urazi ko 50000 ashaka kuvyara 100000 mu mwanya muto bien sûr urazi ko abagore badandaza ivyamwa n'uwezo usanga ameze neza afite amahera menshi urumva ushobora aussi hari nitwe tutavuga ama business ariko hariho 1000 moyens kuganya amahera udafite akazi ka leta cyangwa ko muri privé donc wewe ejo umugabo wawe Imana yamuhamagaye nta nakimufise n'umugabo yaze n'byose wari wararegeye umuntu nawe batunze gute cyangwa afite ejeragize natubagwaye ejeragize accident nuzi umunsi w'umuntu we nta n'urukuta nuzi na banke na konti na office je nabavuga ikintu kadusubira gatoye umuntu ataragiye mariage bakobwa nuko muraturaba ntugende kugira mariage udafite compte bancaire
compte bancaire bizwa ngo ufite 5 millions oya compte bancaire sima ko ufite muri interbank na microfinance kazoda amen ndagize publicity microfinance yose hariho nyinshi zuzuye ushobora kugura compte ujya muntu azagucorera 5000 10000 je cyangwa somo akaraka uragize biki urashize ko 2000 uragize iki urumva kuburyo aho hantu uzoba wuguruye bazovuga ati tuyaduha amakredi abakobwa bari ngaho we na konti ufise bizufora amenyana na kimwe uragiye kuya marriage atana kimwe uze nturakura kumera na konti na kimwe ufise ngo yanguje mera gute sitavyumva kandi bana ngo numvuzane ngo ntakazi fise nta muntu atagwa kuduhera sometimes oya siko birashika urashugwa kwa vanyi hari ahantu bugura amakonti kwa gusa hari ahantu agatizana karanga umuntu yawe gusa tukugure konti ukabuze ati n'umuntu azo gusaba amahera ati shira kuri konti ugiye gusaba akazana ugati ndafise konti bancaire niwe ni mindset utonga ati ndafise konti bancaire ifu ko ndondira ico shirako none ujyane mu kandi urazi kucumenya uvuga ati jewe ndakene ndafise 20000 mugabo 15000 kandi yabike nge 5000 ukoresha ubwenge donc no mu rugo nuko nyene uri umugore kubuje nakakazi utazura akaronka uvuga ati ndara savings mu rugo harabaye aga crise reka ngure 20000 ubwo naho wowe wubatse uri umugore udafise akazi umugabo aguha amahera menshi umusaba ati yajere uduga ati reka dusumisha amagere kanje kuyabika ejo atayaronse aduga ati sheri gaje nabitse amahera hajya twaguma tuse wimvira ko twe turasambuka hari ahantu kokoresha ubwenge ku buryo utaguma basi tuvuga ati okay ndaryamye ariko ndafise 500000 ahantu mugabo nturyame ntuzi na konti ihe ntuzi ngo bigenda gute batumbera jya muri kurakoresha umuntu jya muri kurarimisha ahantu jya muri kuragira iki donc urashobora kuryama amahera ariko arinjira nta muntu abyanze ariko ukoresha ubwenge donc rero ejo umutambukanyi wawe imana yamuhamagara abo bana mwavyanye ndazakurerera ninda azokurera utanga kudodora usega ugira iki donc rero ni simpaka sinkunda kuvuga nabi nigira umuntu watari ngo nimaka twese turonka amahera biragoye nivyo mais après nushobora si twese ngo tumaka tuje mu biro murashobora gukora tu business ku mpande kandi jana ginjiraho rigiye isoro igwira aho rija ikintu cyaguye donc rero utanguye no munsi kuzurabika ijana igihumbi ayubona ko ari make rondeye inzu yashira ahantu ku mpande naye ko gashizwe afite systeme yo kubika ku mahera ndavuga byose kugira ndabaha imitwe bahimitwe babaryamye batewe bavuke kazi mafisa akantu kanje ku mpande donc rero kuryama nikibaye kuryama uri kurinjiza amahera quelque part kuryama uri umukobwa cyangwa umwigeme hariho 100000 basi tufatayo makeya cyangwa ushobora kugenda hariya mu isoko yariyo yose ukarangura dusutiye uduki ku buryo hinjira n'ijana basi ugati je na savings nagize ikintu kumbure nta musore aza kumbwira ibintu ngo acha gufatana minone wowe uri kuruvuga iki kandi ndagwa ya taxi utadugiye gure kuri umuntu udafite amahera ya taxi turaranga ngo soko dihire kandi hari utuntu wabitse hariya nico gituma ugiye no kurondera akazi uvuga ati okay ndagiye ku karonda ariko hari ahantu nabitse ntibaza kumusaba ibyo basaba ndakubwira ati je nariyubatse ndafise utwo wanje usabye ibintu ntacyo ndaguhagumya akazi kawe ubu ufise ikintu wihagaze ko ureke kuryama ureke kuvuga ati je umugabo arama 100000 yo gusu ariko ufise utwi wawe nta muntu aza kuguhagarara hejuru kameme reka tuvuga ati wa muntu wa mwigeme araronsa akazi yakaronse vreba yatembereye araronka okay avuga ati niya mu boss ko ari mwiza Bulgari datisa tupira nyene turi sexy dukanzu kuburyo ashaka kwakira ujya mu boss peut-être amaga akoga promotion aho ushaka kubabwira gute yagize imana yamaha akazi mugati avuga ati kana ntanguye kuzandati ha promotion amahera ari ntari karaduka ntari ndiko ndabona franchement je trouve yuko ugeze kuri yo niveau sinzi abantu bivana n'estime ba wihawewe
kuko uwo muntu mbwa nyene uzomwiha ego no musi na twavuze ko rimwe ritabaho okay wisi nyuma hariko azobishakira hose ari uzoba uri noze mais encore une fois ejo nyamba ari entreprise ashobora guhinduka ashobora kugira iki hazundi muntu ajya amafavero wari wamenyere ko nawe wimenyereje ibintu tuge kubwana abagabo gusa nawe umukobwa wimenyereje ibintu uko ikintu ari kuryamanye ntabwo uzosaba gukoresha ubwenge uzoba n'undi muntu ubone yuko ibintu byose tuzo kubiro kuryamanye cyo ngo ndoryamanye no mpatro gusa tuge no nahandi hantu n'ikindi kintu uzoshaka udobonamo umuntu kumutsa kuryamana donc ikibingeso ugamba urabigize juste pour que peut-être nyine uva mu ngorane mais bica bivyara ibindi ugati ok de toute façon simfa ni rimwe ni biki ni biki donc rero nibaza ko twasubiye mu kwihagarara ko twitware gute kwihagarara ko ugeze ku kazi nyamba ufise izo mpano kugira ama initiative kuvuga mu nama ukaguma uvuga genre ukaguma utanga ama idée ari intéressante gushika ugati na wewe turabona yuko wo gugira chef de service voilà wogira wo butesheje kuri abonye ukerebutse kuri abonye yuko nivyo biteza ugati ujya umuntu w'ubwenge apana yuko bavuga ngo kane grita ngo kajyanye ngo bagashize hajya ngo kubera ngo kanyamana na patron na kintu kiri mu mutwe cyane gose aravuga ati ujya mwana n'umukozi kandi birabaho bagenda kuvuga ngo hajya numva dushobora kucara mu bantu mu nama kuko urumva warose promotion wabwiye nka chef de service ahantu bashaka gutumira ahantu mu nama rukokoma uturi kubona mu patron wawe aku babysit n'agafaransa wibuka ko ativuga rero tanga ivyumviro iyi projet tuyikore gute tant que chef de service kubera wagiye kubera ibintu byo mu gitanda zero cumaramara donc rero atabintu uzi ntavyuzi basi rindira uvyige hamu ugende kuronka promotion ubikwiriye koko cyane gose atasi aranwengeze uragiye ahantu bagutubiye muri projet kanaka mu kiwonje kanaka ugati wewe rero wewe waserukiye abandi tubwire kuri iyi projet tuyikore gute winjiye mu kazi tu d'abord hari ikintu banje gutanga nta mari dufise ntiwari bwakore projet nimwe kandi ntiwarufashe n'umwanya kandi babigira ko bagira n'ubwenge bakabandanya biga basi hakazogera igihe babaza ubwenge ariko urumva wewe waciye udegera muri ivyo patron n'ubundi n'umuntu wanje ntacangira ntaza kunuka n'amahaponda ya muhantebye ntebye shaka hazoza igihe habe ubya audit cyangwa gutumira ahantu ugati twe dushaka umuchef w'i service apana abandi ngo directeur general dushaka uyu atubwire kwanza ivyo yaranguye hanyuma turabe ukuntu tubandaniriza kuko aho yarageze donc ugasanga uramaramaye urabarabaye uzi ngo wari umuntu ngo ari guke anye ugasanga uramaramaye imbere y'abarongozi bawe imbere y'abantu bari bakwizeye ngo uze kubabwira rapport y'iyo projet reka twabuze ibintu byinshi Dacia mu kurangiza reka tubwira akajambo kamwe cyangwa nkebuzo ku bakobwa cyangwa abigeme bashobora kuba bitwara nabi ndetse tuhe n'inkebuzo ku ba boss cyangwa abantu batanga ubuzi utanga ubuzi urenze gusaba ikintu gutanga ubuzi urinze kuryamana cyangwa guha akazi umuntu gaca kabiri gatatu kugira umuduze promotion ugacubanza kumusaba quelque chose reka mu kurangiza n'agasoni karuhuka Dacia badukuruguture cyangwa bakuruguture hanyuma chaturaba yindi birimo tuzakujamo alors je nashaka kubwira abakobwa bagenzi banje mene wacu parce que abagabo umva kubajera c'est pas kandi babura excuse nibabura excuse dokubwira yuko voilà ibiki adokurunda ama excuse wewe ijambo rya nyuma ijambo rya nyuma abagore nuko tutabona ububasha dufise urumva bwira abagore ndabizi nuko utabizi ububasha ufise umuntu ariko arakwereka yuko ibintu byose aguhari ko muryamanye akaguarsela kugira iki plus uhagarara ko ari abatipe bavuga ngo dushobora kugenda kurondera umukobwa anyihuko nyene abanza kwiruka kuri wawundi amugarako kubera urumva niho ubonekira ko ndazi diama ntibayitora ngaha mu vyatsi uragenda ugakura ariko amakara uranda ngaho ni mu biti urabitora donc rero ndabasavye
ubuzima buragoye je veux bien ubuzima buragoye ndabizi neza cyane ariko iteka ryawe niryo ryawe uzokwama niryo rizokwama ari gutanga imbere azovuga ati ujya mukobwa malgré ibibazo ariko aracamwo aratesa ni umukobwa azi ubwenge yiyubashe urumva bakakuvuga yuko ukafite izina ryiza siko ukoresha umutwe ama business aruzuye sima kubwede kujyamana nabo bagabo azojyamana numwe amujyamana 150 n'umugabo wawe aca gutwaza inda y'umwana utazomenya se donc ntuzi ibintu nato utwarinda umuntu aguma agutwanga umwanya wose atari umugabo wawe simbona ingene ubiryohererwa kubera agufise kubwo bubasha rekana n'ivyo rondera umuntu aguha amahera make utangure business yawe nyambabuza akazi kagize hamuzotunga najya abantu bafite akazi mu biro baba bakenye kurusha ujya muri fite business donc nushahamire ngo ni makanguri ajyano ushobora kuronka ibindi bintu ariko ubironka kandi ukamufite agateka kawe nukuri biragoye mirashoboka ikintu cyose c'est pas parce que ngo kigoye ngo ntigishoboka donc kiragoye ihagarareko tutare imana izo biguhembera tutare imana izo biguhembera abagabo bazoguma kurondera ariko bazojamana babiri batatu ubwiza azogati rekana no umushaka ngiye nimero yiwe no mukabare baca babivuga ngo wanajye yica hariya ngiye nimero ngiye ibyo twandikiranye ntaguhende ngo wewe ngo ntaguhende ibintu wewe ni diri mwakinanye savye washoze kwaraza kandi uzokwitwara abagabo mu biko murabijyana Nijya hohoterwa dasi. Kubona ko abakobwa usubwenge bacavuga ngo abakobwa dusubwenge buke. N'abakobwa ni mu faiblesse yawe. Muri gito abantu mu bigira. Hama abantu bafite ububasha mushobora si bose nabyo abantu babigira. Donc rero ufite ububasha ukabona uwundi mugabo ariko arakorera nabi uwundi mugore. Muhane abone ko ari ibintu bitakoko. Mereje n'ukuri nashaka vura mu kiganiro mpagarire ku bakobwa murashoboye kubivamo ivyo bintu siko abagabo gatubihoze abakobwa mukomera abagabo ngo n'abamarayika cyangwa ati hari ababigito kandi bazoguma bashaka guprofita iyo naivete iyo faiblesse y'abakobwa jari y'ubujuri keza akakubwira utuntu nawe ukacumva kutesa ndakubaza uragenda ntabwo yo nibishoboka yo akira bagwa ewe ishime bwati umva ndatwasokanye ndirihira ifana ni brochette ndirihira ibintu ndafise amahera ya taxi man uzobigera ima azokubaha apana yuko akubwira ngo ndaje gutora ivyo bintu uriko abicangane gutora kwihagarara ko bagufurira kandi atabagabo bawe atabagabo wawe kubera gusa yaguhaye akazi umukoresha wawe gute ntiyagukuye nta na kimwe gute ko aguha amategeko wewe ihagarare ko vuga ati ndiko ndakora ibintu turabonana nino nk'umwanya ndizana ndafata taxi urambwa aho duhurira mewe uri mu esclave w'umuntu azogusha ibyo ushaka sawa uzo abakobwa cyangwa abigebe dasi aradukubise mu matwi murashoboye n'ukuri ni mwebwe mu bidesi datu kandi araduteye n'intege cyangwa arabateye intege umuntu umukobwa wese ahuri menya ko ushoboye urashoboye acafise amaguru akomeye wacafise umutwe nimba uvuga ati je mfise umutwe muto nta byiyumviro mfise egera abantu bafise ubona ko bakurusha imyaka gendana n'abamama bakuze bafise utuntu bakora babonye byinshi antuka uzovuga ati jewe ndumugenzi wa Dacia turi kumwe ndazi jewe turi kumwe ndushaka kuvana atambye ikintu kikimaze ntidushaka kuvana atambye business ubwo ati fise umutwe muto egera abantu bakuze egera abantu ubona ko hari ikintu bagusumbice mu buzima nawe uvuga ati okay yo yambwiye business ya 50,000 kandi ibyo ndayafise ikankore yaduteye intege dukomere dukora ubuzi nsimaka turonke ubuzi twese mu entreprise simaka turonke ubuzi muri bureau oya urashaka gukora ukunga 50,000 mu boss wa tayafise yicaye muri bureau kumunsi urinjiza 50,000 niyo mpamvu ntazo guhagarara hejuru ngo ikingo muhira ngo oya nibibaho namwe mwa professeur mwe nibaza yuko Dasi yagize icyo atubwira yatubwiye ibintu byinshi muzosha yababwiye ibintu byinshi kandi Dasi arakazaza bakubira reka cyari kiganiro bilasho reka ndabashimiye mwe mwese mweko muradukurikirana nari kumwe n'umugenzi wacu
ndagushimire cyane merci cyane kuba mwantumiye mu kiganiro wakoze kutwitaba merci vraiment nitwasubira gukenera kwikora ko nibaza kutwitaba kandi ego yari Dacia mutwihanganiye cyane ko tutasohoye gusoma amakomote yanyu kuri Facebook mutubabarire cyane akanya kariko karaturega reka ndabashimire mu bandanye mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi naho utahana ku munsi wa kane mugire aho mubahwe abakobwa twihagarare ko abakobwa twumva ko dushoboye ntabwo umuntu asubira kuducinyiza atubwira ihohoterwa kandi dufise ubwenge Imana yaduhaye apana bijya batubwira ngo nta bwenge dufise ngo ngumva ngo ntidushoboye ngo turi faible no ifoko duhaguruka hamwe tukuzuzanya reka ndabashimire mwe mwese mugire weekend nziza naho ku munsi wa kane avec jewe nundi yitwa Kente nundi mutumire tuzobabwira reka nshimira mu buhinga bw'ivyuma yari nikiciza hamwe na Jessica Kalen Ingabire tubashimire badukoreye ibikora inka hariho n'uwari karadukurikirana hagarikira bino bintu hari ukuntu bimeze nawe akaba yari Milix Mugisha ndabakunda cyane na Dacia turamukunda twese ndabakunda merci